mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, kandi turi ku gice ca 14. Turiko turiga ubutumwa bw'abamarayika batatu. Twarize ubutumwa bwa marayika wa mbere, twongera turiga n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Uno munsi twiga ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Icigwa cacu c'uno munsi kivuga ngo ubutumwa bwa nyuma bwihutirwa. Ubutumwa bwa nyuma bwihutirwa, kubera yuko buno butumwa ari ubutumwa buhambaye, kandi ari ubutumwa burebure, kandi ari ubutumwa bukomeye, ubutumwa burangurira ku ntambara ya nyuma iheruka, ku ntambara dusanzwe turimwo yiri hagati y'ikibi n'iciza, bakunze kwitwa mw'ijambo rimwe ngo intambara ihambaye canke se intambara ikomeye. Dufise vyinshi vyo kwiga kwa buno butumwa kugira ngo tubutahure, kugira ngo dushobore kubwamamaza hose. Nico gituma mpamagarira umuntu wese gukurikirana kino cigwa kugeza aho tuzoba tugihejeje, kugira ngo azoshobore kwimenyera ukuri k'ubutumwa buhambaye Imana iriko iratangariza buri wese abaye hano kwino si mwa kino gihe. Ariko mugenzi, imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina, ndashaka ngo ubane nanje mwari no sengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, tugiye kwiga amajambo yawe, turagusavye ngo tuyoborwe nawe, kandi Mwami ukuri ko tuma tubona ubwami bwawe, ukuri ko twuma tuguha icubahiro, kandi ukuri ko tuma urukundo rwawe ruganza muri twebwe. Mwami, abari kutumenyesha mwa kino cigwa, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ku mazina nitwa Jimmy Nishimwe, naje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndongeye kubaha ikaze kugira ngo mubane nanje mu kiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno munsi. Mwibuke yuko turi kwiga kino gitabo ku civugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Ndagusaba mu gihe duhejeje gusenga, wegurire ivyiyumviro vyawe Yesu, kandi witegure ku rugero ruhambaye utuje, kugira ngo twige ano majambo akomeye aboneka muri Bibiliya yose. Ni ku murongo w'9 w'igice ca 14 c'Ivyahishuriwe niho duhereye. Haravuga ngo umumarayika wundi wa gatatu akurikirako avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushirwako ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza, uwo nawe azonwa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguriwe idafunguwe mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mw'ijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo caco, umuntu wese yemeye gushirwako ikimenyetso c'izina ryaco, aho niho ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 14 ku murongo w'9 gushikana ku murongo wa 12. Buno nibwo butumwa tugira twige uno munsi. Ubu ni ubutumwa bufise ubusobanuro buteye ubwoba kurusha ubundi bwose. Ni
ubutumwa buvuga uburake bw'Imana. Icaha ubutumwa bubuza abantu gukora gitegerezwa kuba ari icaha gikomeye. Sinshatse kuvuga ko hariho ivyaha vyoroshe, ariko ndiko ndavuga gusa kuba ari icaha c'ibigirankana abantu bakora, mbere kikanigishwa mu mashengero ngo bagikore ku mugaragaro. Buri muntu wese ariko arankurikirana ndamuhamagarira gukurikirana iki cigwa kugeza ku munota wa nyuma, kugira ngo ashobore kwimenyera ukuri kandi atahure mu buryo bwimbitse. Abantu bose barakeneye kumenya iki caha kugira ngo ntibaze bagikore, ntibazocirirwe ko rino teka ricirirwa abakora iki caha nk'uko duhejeje kurisoma. Iki caha umumarayika yarakivuze mu majambo yumvikana ngo nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushigwa k'ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza. Ino mvugo ikoreshwa ngaha bavuga ngo nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco. Ibi birasobanutse neza, ni kuvuga ngo usenze igikoko uba wasenze igishushanyo caco, kandi usenze igishushanyo caco uba wanasenze n'igikoko. Kandi icamwa co kwerekana yuko umuntu yasenze igikoko canke igishushanyo caco nuko uwo muntu azoba yemeye gushigwako ikimenyetso c'igikoko mu ruhanga canke mu kiganza. Buno butumwa buca buvuga yuko uno muntu yemera bino niwe wenyene azoshikirwa n'igihano, aribwo burake bw'Imana, bukaba ari bumeze nk'inzoga, vino y'inzoga iri mu gakarabo Imana yategekanije izosuka ku bantu bose bemeye ino migigwa ihambaye cane. Ndabibutse ko ubutumwa buza busanga ubwa mbere n'ubwa kabiri buriko buravugwa, kandi buracakomeza kuvugwa bwose gushikana n'ubu. Ntabwo ubutumwa bwa marayika wa kabiri buje ubwo wa mbere buca buhagarara. Hoya, ubutumwa bwa marayika wa kabiri buje busanga ubwo wa mbere buriko buravugwa bwose bugaca bwifadikanya bukavuga. Hama bwa gatatu buje nabwo bushikiramwo gushikana n'ubu. Buno butumwa bwose uko ari butatu buriko buravugwa. Guhera ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 840 niho ijwi ry'umumarayika wa mbere ryatangura kwamamazwa. William Mirere na bagenzi biwe bamaze kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli bakabwigana umwete, babonye Yesu ko yategerezwa kuza ku itariki ya 22 z'ukwicumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 844. Ico gihe amajwi wumva aho ugeze hose yaraya ngo mwubahe Imana, muyihimbaze kuko igihe c'amateka yayo gishitse, musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ego ubutumwa bwa marayika wa mbere bamaze igihe kirekire bwamamaza. Bano bagabo babizigirwa baramamaje igice cabwo, ntibatahuye yuko imbere yo kugaruka kwa Yesu hagomba kubanza kuba urubanza. Nyuma y'igihumbi kimwe n'amajana 844 ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwaramamajwe,
kandi Babuloni ica irakomvomvoka. Igihe Kristo ataragarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na 44, abaprotestanti bamwe baciye bava mu kwizera, biyumviriye ko bari barakurikiye ubwije. Mwibuke ko cari igihe cyo kugerageza bari kw'isi, kari akayungira kagomba kuyungurura abari kw'isi kugira ngo haboneke koko abana b'Imana b'intamuheba bo kwamamaza ubutumwa bwa malayika wa gatatu bukomeye cyane. Abandi baranse kumaramara, baranse kwemera ubunyantege bwabo bwo kwihenda, baca batangura kwamamaza ko Yesu yaje mu buryo bw'imhemu. Abandi nabo bakomeje gushiraho ayandi magenekerezo Yesu ataje. Kuri ayo magenekerezo bashizeho bagahindura, bagashiraho ayandi uko gushikana n'ubu. Umwe muri iyo migwi ni vyabona vya Yehova bo mwakino gihe bifise inkomoko muri abo bantu bagenda bashiraho amagenekerezo. Bake basubiye mu nyandiko zera, biga bitonze bundi busha kugira ngo bamenye koko aho bihenze. Baratahuye yuko Daniyeli igice 8 ku murongo wa 14 havuga ibyo guhumanura hera ho mwijuru. Ihema lihavugwa si ihema ryo mwisi. Mugenzi, ndaguhamagarira kwiga ivyigwa twigishije muri Daniyeli igice 7, igice 8 hamwe n'igice 9, Ivyahishuriwe igice ca 3 ku cete Yesu yandikiye Filadelfiya. Wongere wige kandi n'igice 10 c'Ivyahishuriwe kugira ngo ushobore gutahura ibi ndiko ndakubwira. Mu gitabo c'Abaheburayo, intumwa Pawulo avuga ko ihema ryo mwijuru ritubatswe n'amaboko y'abantu. Tuzofata umwanya wo kwiga ihema ryera ku rugero rwimbitse, ariko ndabibutsa ko ihema rifise ibice bitatu. Mu kigo hari ahantu babagira ibimazi, kandi Yesu ikimazi gikuru nawe nyene yategereza gutangirwa mu kigo. Mu yandi majambo, mu kigo ni hano kw'isi. Ahera naho niho Yesu yashikiye avuye kw'isi, kandi ahera cane Yesu yahagiye muri uno mwaka w'impera y'imisi 2300, nk'uko Daniyeli igice 7 ku murongo wa 13 hamwe n'uwa 14 tubona Yesu ahaguruka akava mu kibanza kimwe akaja mu kindi. Yesu yavuye ahera aja ahera cane. Ico gihe niho ibivugwa mu Vyahishuriwe 11 ku murongo wa 19 vyasohoye. Urusengero rw'Imana rwo mwijuru rugurugwa. Mu rusengero rwayo haboneka mw'isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Bano bagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abana bato b'intamuheba barasanze Yesu ahera cane. Mpwemu yera arabereka ibihari. Hariho isanduku y'isezerano. Iyi sanduku yitwa isanduku y'isezerano kubera irimwo amategeko 10 y'urukundo rw'Imana. Ku musozi Sinayi niho Imana yagiraniye n'Abisirayeli isezerano, ibaha amategeko y'isezerano. Rero yari isanduku ibika amategeko y'isezerano, canke se isanduku y'isezerano, kuko irimwo isezerano. Biratahuritse cane, nta uri bubigireko imihari. Amategeko 10 yarari mw'isanduku yo kw'isi, niyo yarari no mw'isanduku yo mwijuru, kubera ko
akoreshwa mu gucira urubanza abantu bo ku isi. Ikindi naco, haba ayari mw'ijuru canke kw'isi yose, yari yanditswe n'urutoke rw'Imana. Kuvana rero Imana yacu idahinduka, twemera ko ayo mategeko yose aramwe. Imana yaramurikiye abana bayo b'ico gihe, batahura neza ubutumwa bwa marayika wa mbere, kandi barabwamamaza ku rugero rubereye, kwitegurira ukugaruka kwa Yesu n'urubanza ruheruka. Ico gihe abanse ubutumwa bwa marayika wa mbere baciye bashikirwa no gukomvomvoka kuvugwa n'umumarayika wa kabiri. Abavugira Imana b'ico gihe baramamaje ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ya migwi itatu igize Babuloni yose yari yihejeje gukomvomvoka. Kw'iherezo ry'iminsi 2300 niho hategereza gutangura kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni kuvuga inyuma y'umwaka w'1844. Abana b'Imana banesheje ikigeragezo cyo mu gihe ca Filadelfiya nibo bari bagiye gutangura kwamamaza ubu butumwa. Izina ryabo, ivyo babonye biriko bibera hera cane. Ico bari mu by'ukuri naco nico bari bagiye kwamamaza. Aho nyene Imana yayoboreye uyu mugwi w'abategereje kubona ko abari mw'isi igihe bazoba bariko baramamaza buno butumwa bwa marayika wa gatatu boshobora kugira uburenganzira bwo gusaba abavuga ko bariko batanga ubwo butumwa ubusobanuro bw'ibimenyetso byose biburimwo. Bino bimenyetso biri mu butumwa bwa marayika wa gatatu nibi bikurikira. Igikoko, kubera yuko avuga ngo nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushigwa k'ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza. Ni kuvuga ngo hano harimwo ibimenyetso byinshi bito bito n'ibimenyetso bikuru bikuru, ibyo twovuga ngo personage. Hano tubona igikoko, igishushanyo caco n'ikimenyetso caco. Gusibye gusa yuko hariho n'izindi mvugo za gihanuzi zikoreshwa mu kuvuga mu ruhanga canke mu kiganza, ariko ibyo ni aho kino kimenyetso kija kuja. Ariko ntitwokwigaho ikimenyetso kija kuja tutabanje kwiga kino kimenyetso cyarico. Ni kuvuga ngo mu gihe tuba turiko turamamaza buno butumwa bwa marayika wa gatatu, ibintu bitatu birakwiye gushigwa ku mugaragaro. Ubwa mbere igikoko, igishushanyo caco, ubugira gatatu ikimenyetso caco. Guhera ico gihe baciye basesangura mu vyanditswe vyera kugira ngo bamenye ico Bibiliya yigisha. Igihe cose abarondera ukuri mu vyanditswe bazokuronka. Daniyeli kubwo kwiga ivyanditswe vyera, mu vyanditswe vyera vyanditswe na Yeremiya, yarahishuriwe ivyari birindiriye ubwoko bwabo. Yaramenye igihe co kongera kurekugwa k'ubwoko bwabo, abimenyeshejwe n'inyandiko nk'uko tubibona muri Daniyeli igice c'9 ku murongo wa 2. Yesu ntiyize mu mashuri, yigishijwe n'inyandiko zera. Koko abarondera Imana bose irabiyereka. Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 13. Igihe cose turondeye Imana turayibona. Nitwarondera kumenya ukuri, Imana izokutwereka igihe cose twizeye. Aba bantu b'iki gihe bari bizeye, barabagabo n'abagore bafise ukwizera muri Yesu
butagabanije, bama biteze uguhishurirwa n'Imana biciye mu vyanditswe vyera, kandi bakagendera mu byo iba iberetse byose. Koko bahavuye bamenya ubusobanuro bw'ibyo bimenyetso, tuzobibona mu cigwa kizokurikira. Uyu munsi ndahamagarira uwunyumva wese kugira ukwizera nk'ukwaba abana b'Imana b'iki gihe batanguye kwamamaza buno butumwa bwa marayika wa gatatu, kugira ngo nawe ushobore kuba muri uwo mugwi w'abamamaza ubutumwa bw'umarayika wa gatatu. Ugomba kugira ukwemera n'ukwizera n'umwete w'abantu bantu batanguye kwamamaza buno butumwa. Mugenzi, nagenda kumenyeshe yuko vuba bidatinze umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza. Uno Yesu ndiko ndavuga ni wa wundi yamye ari uringaniye n'Imana. Intumwa Paulo hariya mu cete yandikiye Abanyefeso ni igice ca 2 uhereye ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 11 yavuze ngo uwo naho yarasanzwe aringaniye n'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako, yamara yemera kwiyambika ubusa, acika ubusa natwe, mbere abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu. Ntivyagarukiye aho, ariko yemera gucikuri hanyuma yatwe araganduka gushika ku rupfu rukabije go kumusaraba. Uno Yesu amaze gupfa mu cimbo canje hamwe nawe kubw'ivyaha vyacu twari twarakoze, avuga ngo ivyaha byose mwakoze ndabibabariye, kandi nimwafata ingingo yo kunyizera muracika abagororotsi. Uwo Yesu yakijije yamubwiye ngo genda ntuze usubire gukora icaha. Yesu arashaka guhindura ubuzima bwawe, kandi arashaka no guhindura ubuzima bwanjye. Arashaka yuko tubaho mu buzima nk'ubwo yaciyemwo, ubuzima butarimwo akanenge, butarimwo n'icaha. Ndaguhamagarira uno munsi kwizera uno mwami ahambaye, niwe agiye kuza. Ego Yesu agiye kuza vuba kugira ngo akureho icaha. Buno butumwa bwa marayika wa gatatu buriko buramamazwa n'ijwi rirenga kugira ngo butegure ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, uhamagarirwa kwemera kwizera Yesu, maze ukumva ino mburi iri kiravugwa mw'ijwi rirenga ry'umumarayika wa gatatu. Yesu agiye kuza kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwaco. Naho Yesu yapfuye, uno munsi akaba ari mw'ijuru, turicahura n'ibibazo, amagwara, gupfa n'ibindi bibazo. Yesu ategerezwa kugaruka kugira ngo bino bintu byose bihagarare, kandi kugira ngo bishoboke nuko azobanza kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwaco. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe, yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icaba ibihe bidashira. Niho mu gihugu c'ivyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mbega mugenzi, urindiriye iki ko udashaka kwizera Yesu bicitwa uno munsi? Izere Yesu bicitwa uno munsi. Mbega uremera kumwizera? Bana nanje mw'isengesho, ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe, nanje ngiye kugusengera. Uhoraho mwami ushobora byose, urakoze ku bwarino jambo uheje kudushikiriza, kandi mwami urakoze ku bw'uno mwene data amaze gufata ingingo yo kwemera kukwizera, kandi yiteguriye kuzokurikirana n'ayandi majambo yose avugwa kwa buno butumwa bwa marayika wa gatatu. Kubw'ingendo y'ukwizera bano bantu bawe batanguye kwamaza buno butumwa bari bafise, nawe niyo ngendo yemeye kugira. Nanje ndamusabiye kugira ngo murunde kimihezagiro yawe, kandi igikorwa wakoreye aba bana bawe ba mbere
kandi ukaba ugikorera natwe nawe nyene ukimukorere. Aho ugendera mu bandi nawe ntumusige. Hindura ubuzima bwiwe, wirukana icaha kandi umuhe mpwemu yawe yera. Mwami, ukugoroka kwiwe n'ukwemera kwiwe, ukwemera kukwizera agize, umuhe gukure kandi kumushikane mu gukora ivyo wihanikirije byose nk'uko agenda abisabwa. Ndasengeye abaduhaye imitwa n'abantu bose bafise ingorane hamwe na ziriya mu buzima, udukingire muri ubu buryo hamwe na buriya. Ikiruta byose dukomeze kugira amahoro yo mu mutima n'umunezero kubw'amazina yacu yanditswe mu gitabo c'ubugingo, gutyo tugire ivyizigiro byo mwiherezo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ushobora guca utwandikira kuri izi nimero zikurikira kugira ngo dushobore kubandanya tukwigisha ivyo Yesu yatugeze byose. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Mugenzi, nagira ndakwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka ku mbuga ngurukanabumenyi iminsi yose ya gatanu y'isabato isaha 12 z'agatondo, hamwe n'iminsi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora abone, subscribe, following bivana n'urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana. Ntiwibagire kandi gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.